kiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri wezi3 akaburungu BI. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Tukugenekerezo rya 2025 Kigarama umwaka wa 2019 nshuti namwakunze muri komodokurikira mbaje kuramutsa nonga ndabayikaze mwana makuru yo kuruno mano makuru muri Kirundi amakuru murakurikira muce kubungangukana umenye kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI mwebwe ivyuma ni engineer Egide Mwemero ana makuru nayo kabagizwe n'izino ngingo nkuru zikurikira. Ivyambu bimwe biri ku mipaka Uburundi buhana n'u Rwanda n'igihugu ca Tanzania ni muri komine ya Butinda mu ntara ya Muyinga ubu bucungegwa n'imbonerakure gikorwa ijoro niyo misore y'imbonerakure ngo nzicungacungana nabo gerageza gusoka igihugu mwana makuru twabiteguye. Mu mwaka wa 2019 ubutunzi bw'u Burundi nta ntambwe bwateye ibiharuro bimaze kuboneka jerekana ko amadeni ya leta y'u Burundi yongerekanye ku rugero rurenga ibice 13 kwijana umuntu aganije nayo yari yafashe mu mwaka uheze mu 2018 nayo mu gice ca kabiri cahariwe igabane amagara soko by'ubuzima uri munsi tubaganirira ku ndwara zifata umugongo ivyo bita mal dodo mu rurimi rw'igifaransa mukanya idonido. Kumaje kuyabwira mu ntango zano makuru mu gisata cy'umutekano muri komine ya Giteranye intara ya Muyinga imbonakure inzo zisigaye zicungera ivyambu bimwe biri ku mipaka Uburundi buhana n'u Rwanda eka n'igihugu ca Tanzania icekorwa zikora ijoro izo mbonakure ngo zagitanguye mu kwezi guheze kwa Munyonyo zicungacungana rero nabo gerageza gusohoka igihugu aho mbere zagizwa no guhotera abanyagihugu batari umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD idonido na Eloge Dive Remesha. Uhagarikiye ivyo bikorwa vy'imbonera kure zicungera imipaka n'urongo muri komine Giteranyi azi ku izina rya Ramazani zone Masaka afadikanya n'ubutwara imbonera kure muri zone Masaka azwi ku izina rya Moyize nkuko isoko rya RPA ribimenyesha ngo izo mbonera kure zikora ayo marondo ku mipaka y'u Rwanda na Tanzania zifise ibigwanisho igikorwa cyabo abo bagomba guhunga ahubatse n'amahema vuga rero iyo bariko barahakorera umuntu bapanga kujya kabaseduka bagasimburana haraza kumitaka gucungira umutekano yawo mu masaha 3 y'ijoro saa 4 ni muri komine Giteranyi muri province Muyinga cyane cyane muri zone Masaka na zone Tura ihanameranye na Tanzania hamwe n'u Rwanda tunganga barahara n'amazi muri mese n'imyambi bara muri nyabuzo bahubatse b'amahema bisanzwe no tunganga abantu bashobora guhunga gufunga n'ibyemewe. Abanyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bagiriza izo mbonera kure ziri muri ivyo bikorwa ko zibahohotera zibasanze mu mihana yabo mu mazone atandukanye zone za Ruzo za zone Giteranyi n'abava muri Bwambarangwe muri Kirundo mw'ijoro barabavyutsa mu mazu yabo n'abantu bo muri MSN abantu kabese bose na umakaza akadodora yamara kudodora nakumva bakagukubita ngo ariko barahasha intumva sanga nabayezo ngo nabategetsi ngo bashinzwe imitekano ku mitumba nk'abakonsiye n'abakuru b'ubushimbiri n'abapolisi bakorera ugasanga ntacyo bivugako. Uruganda rwa RPA twarondeye Ndwayezo Floride musitanteri wa komine Giteranyi kugira tumubaze ivyo bivuga boye ariko nitavye telefone yiwe. Arakoze Eloge Dive Remesha amesha makuru y'ikinyamakuru iwacu Egide Harerimana Terase Mozezi Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikazi barakwije iminsi 35 bafunzwe bahagayetswe kugenekerezo rya 22 gitugutu mu ntara ya Bubanza mu gihe bari yagiyeyo gutohoza makuru ajanye n'umutekano wari uhungabanye muri komine ya Musigati abo amesha makuru uco kimwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza yatezuriwe gifata kibanza na sentare isubiramwo imanza ya komine Ntahangwa bagizwa icaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Mu Burundi nka hose kw'isi kuri uyu wa 25 Kigarama hahimbajwe umunsi mukuru wa Noel, umunsi mukuru ivuka rya Yezu
imisa yasomoye kuri katedrale Regina Mundi Musenyeri Gervase Bashimiye Musa yasavye abarundi ko kugira baninahaze neza Noel kabi kurikira Musenyeri Gervase Bashimiye Musa. Nico gituma atawushobora kuninahaza neza Noheli atabanje kwemera guheba inabi yose nk'uko Pawulo mweranda yabyandikiye gisomwa twazirikanye mu misa y'igicugu ya Noheli. Ivyo byose bivuzwe bitwereka ko tugomba kwakira neza Yezu wa Noheli kugira ngo koko atwongerereza akakanyamuneza ka Noheli twumvise. Turabwirijwe kwemera kuja mu muco yatuzaniye utwereka ubuja bwose turi kemera ko bwaba ubwo umwe wese yisangije canke ubwo dushobora kuba dusangiye mu gihugu cose. Ubona ko ngo n'igihugu cose gishobora kuja mu mukorane kandi mbere ntikibimenye. Aha niho hari ijambo rikomeye imbere yuko umucunguzi aza akarasira ku isi yacu umuco wiwe. Abantu ku isi babandanya babaho mu buja mu mizimagiza, mugabo bakita ubwo buja n'imizimagiza idegemvyo n'abatwara, kuko hari abami bakibaza yuko bariko baratwara abantu mu mwidegemvyo kazimagiza. Ntimukigirishe mwebwe mwiteguriye kuninahaza neza Noheli, nimwemere muje mu muco wa Noheli, mubohoke mwese kandi musabe n'abandi, mufashe n'abandi babohoke bave mu buja baje mu mwidegemvyo wa Noheli n'igorokiza rwa Noheli. Urunani Sefor Arusha n'abarundi imisi mikuru yo guheza umwaka isanze bari mu marushwa atagira uko angana. Umuvugizi w'ugo runani akaba yizera ko uyundi mwaka nk'aya mango nabo bazoba bari mu munezero. Twumvirize Jeremy Minani avugira Urunani Sefor Arusha. Ku by'ukuri ni ubutumwa dushikirije dufite umubabaro kuko kuva mu 2015 gushika no munsi imyaka yose itaniheze tugera guhimbaza imisi mikuru yo guheza umwaka. Abarundi bugarijwe n'amaganya, bugarijwe n'amagorwa y'ireta y'icaduka, ubutegetsi bubi bw'ikinye bwa Petero Nkurunziza bwabashizemwo, baba abarundi bagore mu makambi y'impunzi, baba bateshwe izabo bari hagati mu gihugu, baba abanyororo bagore mu mabohero barengana, baba abahohotewe mu buryo butandukanye na cyane ababuze ababo badashobora kuba bari kumwe nabo ngo bahimbazanye iyi minsi mikuru yo guheza umwaka kubera bahitanywe n'amagume Petero Nkurunziza yateye mu gihugu kuva mu 2015. Urumva yuko bigoye kubwira abantu ngo bahimbaze mu minsi mikuru bari mu magorwa amwe nayo, ariko naho bimeze uko twasubiye turifuriza abakirisu bose umunsi mukuru wa Noheli nziza mwiza. Twongera kwifuriza n'abarundi umwaka mwiza wa 2020. Iminsi mikuru itwibutse urukundo no gufatana mu nda bigomba kuranga abarundi bose mu budasa bwabo. Icyumviro cyacu nuko adicufuzo cyacu nuko imyaka izokurikira iminsi mikuru mwe tuzoyihimbaza tunezerewe mu munezero ntangere. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Turabandanya nano makuru akuzi nyuma y'inyubakwa za zone Musaga karabangamiye ibarabara Bujumbura Jenda n'izindi nyubakwa. Abanyagihugu baho ku Musaga bakabona ko hamwe hatogira igikorwa amaguru masha aho kuzi gashobora kwiha inkumbi idonido Nyakivumba nakuzi gasanzwe gakamamuci ariko kakagira inguvu zidasanzwe mu gihe c'imvura. Muri kino gihe aho kuzi gatembamwa amazi menshi aho gaciye gasiga umusenyi mwinshi.
ubu rero ko kuzi kakaba katumye ikiraro cyacamwe amazi musi kwibarabara rya Bujumbura Jenda hafi y'inyubako za Ecosate kiba ubu rero amazi ya Nyakivumba ca hejuru y'ibarabara amwe gashungurukira mu muferege uri ruhande ya Ecosate ane gaca mu muferege uri musi y'uruzitiro rwa zone Musaga kubera ko atahari buheze atembere acasubira akagaruka mu ibarabara akaca atembera mu ngo z'abantu kwibarabara rya Bujumbura Jenda neza na neza kwirembo rya zone Musaga ayo mazi aramaze kuhaca ikinogo kinini iyi modoka ziyaciye zisurira ko amazi abantu barengana mwibarabara rya kane rimanuka kuri Paroisse Sainte Anne neza na neza ku kabare bita ku Banega yarimvye ikinogo kinini ku buryo atamuduga oba ugishobora kuhaca abanyagihugu babona ko hamwe atacokorwa amaguru masha kwako kuzi kazosenyura inyubakwa za zone Musaga inyubakwa za Ecosate hamwe n'inyubakwa z'abanyagihugu zihegereye. Arakoze na Vicris n'interetse imiryango yababa amajana 250 yo makartier ya Nyabagere na Winterekwa yasizwe iheruheru n'imvura yaguye mu ijoro ry'uwa gatandatu rishira w'Imana ivuga ko ibayeho mu buzima bugoye aho beganijwe ku ishure rya Ecofo Winterekwa bavuga ko bamwe bajyama ku bikarato canke hasi kwisima bafite amakenga mu gihe amashure buca atangura ko bazoca birukanwa mu gihe amazu yabo ya bomotse. Emmanuel Ndayishimiye abo bari mu vyago kubera imyuzurira y'imvura nyinshi ubu begeranijwe mu masomero y'ishure rya Ecofo Winterekwa abagabo bashizwe ku ruhande rwabo abagore n'abana kurundi iyo miryango yababa amajana 250 ivuga ko ibayeho mu buzima bubi na cane cane iyo hageze kuryama kuko bamwe bajyama kwisima bakabona ko bazohandurira n'izindi ngwara kubijanye no gufungura ubu ngo baronka ico bashira mu nda iyo hagize ababagarukirako nk'abantu amazu yatwawe yabo twubakiye tosha subira mu mihana yacu aha mu bisanzwe nta kintu baratubwira igihe tuzohavira twe gusa tubonye batuzanira utwo tuntu twaratijije imbabura baraduhaye isafuriya rero ubu turateka uduharage hageze kuryama nyene ntivyoroha turira ko wabona yuko ukika umutwe na gatoyi gusa. Iyi myuzurira yavuye ku ruzi Cari guzuranye guisesa mu mihana yabo abanyagihugu basaba kugo ruzi gohabwa inzira ikwiriye. Nyakonga kitwa Cari kava nyene mu misozi kandi akaniko konona mirango na Kamenge yego twari twahereye imyaka dusemerera ati leta niyabe icyo bakora kugira ngo barabe uburyo bokubakira nka kujya kubakira Nyabagere nta kintu na kimwe twasohoye. Mu ntara zitandukanye z'igihugu kuva mu kwezi kw'icumi hatanguye kugwa imvura nyinshi abantu barenga 130 nibo bamaze guhitanwa n'imyuzurira y'amazi nayo abarenga 300 bakaba barakomeretse ivyo bitigiri bikaba vyemezwa n'igipolisi kijeje gutabara ahaba impanuka. Abanyagihugu mu gisagara Bujumbura bamesha ku munsi weri ushitse bari mu bukene ntangere ibiciro by'ifungurwa n'ivy'ibinyobwa cyo kimwe n'ubyo kwiyunguruza ngo vyaje bisongera isibe eka rero n'abadandaza nabo nyene bararira kuko bavuga ko uyu mwaka ataco bahanovye. Hasher Kagisi kuva mu gaturuturu ko kuri uyu wa gatatu hibonekeza uruja n'uruza rw'abanyagihugu mu mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bagenda bagana amashengero bagiye guhimbaza ivuka rya Yesu Kristo mu masoko ariko abaguzi bari kurushi abadandaza twahasanze bamenyesheje ko baronsa abagura ivyo badandaza ku munsi wejo hahise ariko naho nyene atari benshi ugerageje n'iyindi myaka ibiciro rero muri no misi vyaduze. Umuceri usanzwe ugurwa amafaranga 2,000 kare wagurwa amafaranga 1,800 uwo mu Tanzania benshi bakunda ugurwa 3,200 wahora ugurishwa 3,000. Abaguzi bamenyesha ko n'igiciro c'inyama ko caduze ikiro kimwe kiri ku mafaranga 10,000 ahandi ukakironka ku mafaranga 11,000 ku isoko benshi bita kwa Sioni cyahora kigurwa amafaranga 8,000. Igiciro c'ibiharage naco nyene ciyongereye ibiharage bita kinure cavuye ku mafaranga 1,300 kija ku mafaranga 1,600. Ivyo bita jaune navyo vyavuye ku mafaranga 1,800 bija ku mafaranga 2,500. Mu bindi bidandazwa navyo vyaduze ni binyobwa byishira hamwe Brarudi. Bimwe muri ivyo bidandazwa mbere vyacitse nk'umuzi wibuye ni nk'ifanta aho uyironse uyigura hagati y'amafaranga 800 n'1,200 ku bituro by'imiduga yunguruza abantu zibatwara hagati mu gihugu kuva ku munsi wejo no mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu hibonekeza abatari bake ariko imiduga
yororo kubijanye n'igiciro nk'izija mu buraruko bwo hagati mu gihugu hiyongereye ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 kwitike ingenzi zari zisanzwe ziriha. Arakoze Rachel Kagisie namwe gisata ca politike umukuru mugambwe SNL aragiriza abategetsi bamwe ko ari bo basasira indava ukutihanganiranira mu vya politike mu ijambo agatugwasa yashikirije kuri uyu munsi wa Noel yasavye abarundi gufatira akarorero kuri Yezu bakabana mu budasa bwabo anifuza ko amatora yimirije atoza ari atuma abarundi bahunga naho nyene akemeza ko hari abamaze guhiga ko bazoyiba idonido na Trésor Niyongabo. Muri iryo jambo giwe umukuru w'umugambwe CNL agatongwasa yasavye abatware kugira akigoro mu mabanga yabo bakanamenya ko ari bo ubuzima bw'igihugu bushingiyeko. Na cyane ndasaba kigoro gakomeye ku bantu bafise amabanga muri kino gihugu kuko burya abanyagihugu canke abene gihugu kujyana bigezaha biva cyane ku nyifato y'indongozi biva ku nyifato y'abategetsi burya nini naho dusaba abanyagihugu guhinduka canke abene gihugu guhinduka abatware indongozi nitwega dutegerezwa kuba bambere mu guhinduka kuko ico twoba nico bari abo hasi boba intwari ivuze iti reka tubihagurukire nivyo bandanye. Agatongwasa akaba kuri uyu munsi mukuru wa Noeli asaba abarundi gufatira akarorero kuri Yezu Kristo barengere ubudasa bwabo mu kubaho kwabo kwa misi yose. Yezu canke Isa atwereka akarorero keza ko abantu bakwiye kubana mu mahoro mu butandukane bwabo. Abarundi natwe nubwo dutandukanye mu miryango nubwo dutandukanye mu mamuko ngw'intara bwa mbere twaremwe n'Imana imwe ubwa kabiri tuba mu gihugu kimwe citwa Burundi. Amatora humuriza bose nico ciza gwasa yifuriza abarundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Turabifurije amatora atekanye turumva abahiga kwibayo matora ntaco bimaze abafise agatima ko kwiba nabo bakareke kuko uzotsinda azotsindira Burundi azotsindira umugambwe. Umukuru w'umugambwe CNL akaba asaba abarundi bose inyankamugayo zidasigaye inyuma kwamana ntaryo bashira imbere inyungu z'igihugu kuruta iz'imigambwe yabo. Arakoze Trésor Niyongabo mukanya tutanduka mu gisata c'ubutunzi. Humura Burundi. Mu mwaka wa 2019 ubutunzi bw'u Burundi nta ntambwe bwateye ahubwo bwasubiye inyuma. Ibiharuro bimaze kuboneka byerekana ko amadeni ya leta y'u Burundi yongerekanye ku rugero rurenga ibice 13 kwijana umuntu aganije nayo yari yafashe mu mwaka uheze w'2018 idonido na Ines Gakiza. Ugukoresha inguvu biyumvira gukemura ingorane y'ikena ry'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu vyavuzwe cyane muri uno mwaka buca dusozera mu gihe Burundi bumaze imyaka bukenye ayo mafaranga ibituma ikiguzi cayo ciyongera cyane ku rugero rutari bwaboneke mu Burundi abategetsi mu gisata c'ubutunzi bahisemwo gukoresha inguvu n'igitsure bategetse abadandaza ayo mafaranga kuyagurisha ku giciro babashingiye batabahaye ayo mafaranga y'agaciro ngo bayadandaze inyuma y'ikiringo kitashi ku kwezi banki nkuru ibategetse uko abakora ugo rudandaza bamenyesha ko amafaranga bahora baronka yari yagabanutse ku rugero rwa 90% abayafise banka kuyatanga kuri ico kiguzi gito categetswe na banki nkuru ikiguzi n'ubu kigikoreshwa abatacubahirije bagafungwa aho ni mu gihe ivyegeranyo vya banki nkuru y'igihugu na banki y'isi vyerekana ko Burundi ata amafaranga y'agaciro bufise ivyegeranyo vyayo mabanki y'igihugu n'iyisi vyerekana ko amafaranga y'agaciro Burundi bufise atofasha kugura ibintu mu mahanga n'ikiringo c'ukwezi kumwe kubera ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro ari nayo akoreshwa mu kugura ivyo Burundi bukoresha bivuye mu mahanga nk'imiti ibitoro ibikoresho vyo kubaka n'ibindi ibiciro mu Burundi bitera biduga ibintu bimwe navyo bikabura Burundu kubera ko kuva mu 2015 hadutse indyane zifatiye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza abafasha Burundi batari bake bahagaritse kugira ngo igihugu kibandanye kibaho cikora ku madeni
mu mwaka umwe amadeni yongerekanye ku rugero rurenga 13%. Mu 2018 ayo madeni yarenga gato imiliyaridi 2 imiliyoni 426 y'amafaranga y'amarundi. Muri uno mwaka buca dusozera naho yashitse ku miliyaridi 2 imiliyoni 753 y'amafaranga y'amarundi. Amadeni yo hagati mu gihugu niyo menshi gusumba ayafashwe hanze y'igihugu. Amadeni yo hagati mu gihugu uno mwaka yongerekanye ku rugero rurenga 17%. Uburundi rero buri mu bihugu bikenye cyane ku isi. Ishirahamwe rya ONU rijejwe iterambere PNUD, ibanki y'isi be n'ikigo kijejwe ubutunzi ku isi FMI bihuriza ko ubukene mu Burundi buri ku rugero rurenga 70%. Uburundi ni kandi kimwe mu bihugu bitanu vyiziziwe cyane n'igiturire ku isi. Icegeranyo co mu ntango z'uno mwaka wa 2019 cyasohowe na Transparency International giha Burundi amanota 17%. Uburundi kandi burangwamwo abashomeri benshi. Ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta Olicom rivuga ko ubushomeri buri ku rugero ruri hagati ya 55 be na 70% bivanye n'akarere. Arakoze Ines Gakiza. Iganiro muri Burundi muri kuri kanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gice cya kabiri cyahariwe ikigabane amagara soko ry'ubuzima, uno munsi tubaganirira ku ndwara zifata umugongo ivyo bita mal dodo mu rurimi rw'igifaransa. Tuja kubona ibice bigize umugongo, indwara ziukarira nico zivako. Iganiro mwateguriwe kandi mwagishikirizwa na Onesime Dushimagize. Amagara soko ry'ubuzima. Ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye, ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro amagara soko ry'ubuzima mwahisemo guteramana natwe. Umugongo ni kimwe mu bihimba bigize umubiri w'umuntu. Nkuko n'ibindi bihimba bigwara, umugongo nawo nyene urafise indwara ziwubangamira kandi ziterwa n'ibintu bitandukanye nkuko umukenyezi twaganiriye abivuga. Mupfasoni ndakuramukije. Mwaramutse neza. Nibihe bituma umuntu arwara umugongo? Biva ku mvo nyinshi, nk'umuntu yama muri activite zimwe akama yicaye muri position imwe, tuvuge akama ahese nk'umugongo akawugumiza ahantu hamwe, ico kenshi hari igihe aca babara umugongo. Ikindi nk'akarorero nk'abantu usanga bama ku mashini mu kazi akama muri position imwe ntihindukize nahaguke ngo akore de mouvement, muri ico gihe umugongo arawugwara. Iyindi mvo nzi cyane nk'abantu bakorera cesarienne ajya ama anesthesi babatera, hari igihe atuma bagwara indwara y'umugongo. Nkunze kubona kandi abantu bakuze bakunda kugira ikibazo cy'umugongo, abantu benshi bageze mu zabukuru, sinzi ico bivako. Ico bivako tuvyiganirwa n'umutumire muganga Naze Thierry, abanza kudusigurira ibice bitandukanye bigize ico gihimba c'umubiri. Umugongo ugizwe n'ibihimba bikuru bikuru, nuvuga hari amagufa bari kwita ama vertebre, hariho imisoso mu gifaransa twita muscle, hariho na moelle épinière yari yitanga imitsi nsoza bwenge, ariko hariho n'utundi duce duto duto ntavuga rwose, ariko kamvugemo nka tumwe ariko dusangaho hagati y'igufa n'irindi. Hari duhimba tubuza kigufa hagati y'igufa n'irindi koranaho, twita les disques intervertébraux. Nko muri rusange ngerageje kuvuga umugongo ugizwe n'amagufa atandukanye agenda aronka n'amazina bitewe n'aho ayo magufa ari. Muganga Naze Thierry avuga ko ayo magufa agize uruti rw'umugongo rw'umuntu angana na 38 uhereye ku izosi gushika ku gice c'ubwicariro. Aranatubwira amazina y'ayo magufa.
hari amagufa agize izosi ayo twita amavertebre cervicale. Ayo mavertebre ni amagufa indwi. Hagati y'igufa n'irindi dusangamo akantu kameze nk'ingata kabuza k'igufa rikorana ko n'irindi. Ntanze nk'akarorero kumvikana, urebye hagati y'itafari n'irindi hari ukuntu abubaka bashyiramo isima cyangwa bagashyiramo ubudongo. Nariko Imana mu kutwubaka hagati y'igufa n'irindi yagiye ishyiramo akantu kameze nk'ingata ako twise disque. Mbandanije nsigura umugongo wacu ko wubatse, hepfo gato hariho amagufa yubatse umutumba ayo twita amavertebre thoracique. Ayo magufa nayo ni 12. Nayo nyene hagati y'igufa rimwe n'irindi dusangamo yangata ibuza k'igufa rikorana ko n'irindi. Hepfo yaho gato aha mu kiyunguyungu mu rukenyerero dusangayo amagufa 5 manini. Ayo magufa tuyita les vertebres lombaires. Izo vertebre lombaires nazo uko ari 5 hagati y'igufa rimwe n'irindi usangamo yangata twavuze ibuza k'igufa rikorana ko n'irindi. Hepfo yaho gato ho twicarira turasanga amandi magufa ariko yo usanga afatanye, hagati yayo nta ngata dusangamo ni ayo twita ama vertebre sacré na 5. Munsi yayo nyine aho birangirira hari andi magufa yo anasudiriye rimwe kurindi, nta mwanya atanga yangata na magufa agize igice twita coccyx. Muri rusangi nayo magufa 38 agize urutirigongo rw'umuntu. Ari umuntu avuga ati numva ngwaye ndababara umugongo, ndakuvuga yuko ububabare bushaka kuba buri mu gice kimwe cyayo magufa biba byavuye kuki? Ibitero ububabare bwo ku ruti rw'umugongo ni byinshi kandi n'ububabare mu mvugo ya kiganga bugenda bugira amazina bitewe naho bwafashe. Reka ntangire nkubwira nk'ububabare bufatiye ku izosi mu kiganga tubyita kari cervicalgie. Hari n'ububabare bufata kenshi dukunze kububona ku mutumba au niveau thoracique tubwita dorsalgie, ariko ntibukunze kuboneka. Hariho n'ububabare ni nabwo tubona kenshi mu bantu, n'ububabare bufatira hano mu rukenyerero au niveau lombaire bwo kwita lombalgie. Vumera nakari ibiganiro byawe biyagiye abanyagihugu bagona. Ubwo bubabare rero nk'uko umutumire wacu abisigura ngo butegwa n'ibintu bitandukanye. Hano aratubwira abantu bakarigwa kuruta abandi. Nota nk'akarorero nka traumatisme physique, nk'impanuka nk'ikintu cyagukubise iyo wagize insanganya ukikubita hasi ukikubita ku kintu, ubwo bubabare burakubabaza. Ariko hari igihe ubwo bubabare bushobora gufata igice kimwe ntibushikira amagufa bugafata nk'imisoso, tubyita ngo ni spasme musculaire. Ubwo bubabare bushobora no kuva ku myimenyerezo ngororamubiri nk'abantu bakoze les exercices physiques intensifs ziri répétés bakiruhisha, abo bantu nabo bagira ububabare. Canke nk'umuntu ateruye ikintu kiremereye, uwo muntu ashobora kugira ububabare. Abantu bafise ibiro byinshi, le surpoids, obésité, abo bantu nabo nyene bagira ububabare mu mugongo. Kuvuga abantu bagira mauvaise posture, kwicara nabi ugasanga umuntu yicaye ahise umugongo mu kazi. Abantu kandi bafite sedentarité, abantu bicara amasaha menshi mu kazi ugasanga umuntu amaze amasaha arengane yicaye ahantu hamwe. Ngoda nk'uborero yego, nko ku bantu bakora mu mabanki abenshi bakora bicaye. Abamotari akazi kabo nikabemera gukora bahagaze, bakora bicaye. Aba bantu bashona aho twita abatayeri akazi kabo kabategeka gukora bicaye. Twovuga kandi nk'abantu b'abamaso abubatsi akazi kabo nikabemera kwicara, bakora bahagaze. Abapolisi bakora ku mabarabara bakora bahagaze. Abarimu kenshi bakora bahagaze. Bene abo bantu nibo usanga bari expose, nibo bantu bakarirwa n'ubwo burwayi bw'umugongo. Ndakuvuga ko umuntu yoja ahindagura ntaguma yicaye canke ntaguma ahagaze umwanya muremure cyane rwose, nuko bitegerezwa kumera. Nkari nk'abo bakubwira ati none se ko akazi nkora kantegeka kuba nicaye nkafata concentration, abenshi ari inama tubagira nkamutegeka gutwara amazi ku kazi. Ntabwo amazi ari yo kuvura, ariko amazi iyo uyanyweye aragutegeka guhaguruka ukajya kwiherera. Iyo ugiye kwiherera ubituma uva muri ya position yo kwicara ukaruhuka nk'iminota 5 n'imiburiburi, wagaruka ukanywa yandi mazi ukongera ugakora. Abo bishoboka bo ushobora gushyiramo reve mu buryo butandukanye, ukicara isaha imwe nturenze amasaha 2, ugahaguruka nk'iminota 15
ukongera ukicara. Mwe nk'umuntu aza ati jewe muganga amaze iminsi ngwaye ndabara umugongo sinunama mutubwiye uko mumufasha umuntu nk'uyu. Iyo umuntu afise ububabare buri munsi y'indwi zitandatu kenshi tuvuga ko afite des douleurs ziri egi, ariko iyo ububabare burengeje indwi zitandatu tuvuga ko afite douleur iri chronique. Kenshi nk'abo bari munsi y'indwi zitandatu tubaha imiti yo twita antidouleur, tukabakorera cyo twita physiotherapy, hari ubuhinga bwabigenewe. Bimwe mu bitera kubabara umugongo uretse impanuka ni indwara zitandukanye harimo n'izanduruka ku busaza. Muganga Thierry aratubwira izikunda kwibonekeza n'ico zivako. Hari uburwayi bufata zangata twise disque intervertebral zikunze kugira uburwayi butandukanye nk'iyo twita degenerescence. La degenerescence y'amadisque ni gusaza ko twaremwe Imana ko yaturemye ibihimba by'umubiri birasaza. Iyo rero disque ishaje hari ibyo tugukora tukagabanya bwa bubabare ariko ntabwo tuvura ubusaza. Hariho nigeri kubati hariho bulging disc. Bulging disc ni gihe yangata yavuye mu mwanya wayo ukabita nko gukuka ikava mu mwanya wayo, akazi yarijejwe ko kubuza kigufa rikorana ko nirindi ntibikigakora neza. Ibyo bintu navyo biratera kubabara mu mugongo. Hariho n'ibindi bibabaza cyane ibyo twita hernie discale. Hernie discale yo usanga yangata yacu iva mu gishishwa kisanzwe kiyikoze, ingata nayo ifite ibihimba biyigize, yo iragera igaturumbuka. Iturumbutse ikava mu gishishwa cyayo ikaja inyuma igafyonda kuri moelle épinière ariyo ibyara imitsi nsoza bwenge. Uwo muntu kabisa ababara cyane. Nkuko narimeje kubivuga, disque ifite ibice biyigize ari byo bitandukanye, nayigizwe n'amazi hanini. Ayo mazi iyo agabanutse ya disque irafoboroka, tubyita ngo ni thinning disc. Usanga disque y'umuntu hakura kwipina yavuye mu umwuka, usanga disque epesera itakiriyo yafoborotse ukuntu muri make utawumva ko igufa riza gufyondana n'irindi riri hasi na nere gashikirwa. Ubwa nyuma mu burwayi bw'amadiske novuga hari igihe n'amagufa agize urutirigongo arwara, hakaba icyo kwita arthrose, arthrite, ugasanga igufa rirarwaye, sinzi uko nabyita mu Kirundi, ariko iyi gufa rigize inflammation hari igihe riza n'utuntu tumeze nk'uduhere. Mu mvugo ya kiganga tubyita ngo na osteophyte. Iyo osteophyte abayeho uko tumeze nk'uduhere tuba dusongoye tumeze nk'amaho. Ya mahoro agasigara zibura uduce tuyikikuje, ya manere, ya marigama akikuje rya gufa biroroshye ntibikomeye nk'irutirigongo. Namwe umuntu aba afite ububabare atabasha kwihanganira. Ahanini ibintu bitera ububabare bw'umugongo ni ibyo mvuze: impanuka, gukora imyimenyerezo ngororamubiri irenze, uburwayi bw'amadiske, kugira ibiro byinshi, kwicara ahantu hamwe sedentarite, kwicara nabi, n'ibyo muri rusange navuga ko bitera ububabare bw'umugongo. Muganga Thierry avuga ko ubwo bubabare buvugwa umuntu agakira kiretse ubwandurutse ku busaza abaganga basa n'abapfufahaza. Burya iyo umuntu umenye icyateye ikibazo biroroshye cyane kumubonera inyishu. Nk'iyo usanze ari nk'umuntu yagize nk'impanuka, tumucisha mu byuma, mucisha muri scanner, shaka kumucisha muri IRM, imagerie par résonance magnétique, ukabona ku by'ukuri ni hehe ikibazo kiri. Mbega kiri kuri muscle, muri twavuze spasme musculaire,
mbega ni igufa ryashikire ryavunitse canke ryatiriganye iyo ubonye ikibazo aho kiri umenya n'umuti umugenera iyo usanze ari kwicara nabi uwo muntu biroroshe umugira inama ukamwereka uko akwiye kwicara yo kwita ergonomy akicara neza iyo ari kwicara cyane nk'abo ku mabanki nakubwiye ko abenshi mbagira inama yo kuza ku kazi bafitamo agacupa k'amazi nka litiro n'inusu ukanyweye amazi nashaka kwemera ko yicara isaha yose nyuma y'iminota 45 uja kwihagarika ukabura hagurutse wagaruka ukanywa amazi ukabandanya akazi kawe n'abandi bene abo baba bakora akazi ko kwicara umwanya munini. Hari ibyo twumva ngo umuntu yaguye umugongo ngo abaganga ngo baramubuza kuryama ku matera ngo aryame ngo ahantu ngo hagororotse mubasha kwidusigurira bimeze gute? Bene uwo muntu tugira inama ko tumugira inama yo kuryama nkuko tunamugira inama mu kazi abakora. Ihariye amamatera nafatiriye mu matera de mauvaise qualité usanga uryamamo ugatibiramo wese ugasanga umutwe umutumba umugongo n'igisusu hose byari yicapye aho uryama ugasanga umuntu yigize umuheto iyo uryama kuri matera nk'iyo rero ni za mauvaise posture koze tuvuga turaguhanura ugashaka amamatera yabigenewe amamatera atakwemera ko umugongo umeze nk'umuheto tukaguha imiti igabanya ubwo babare ariko tukagerageza gukuraho impamvu igutera ubwo babare. Dusozera ikiganiro cacu nirizihe impanuro muha abantu kugira ngo bashobore kwirinda kurwara umugongo? Impanuro ya mbere yo nuko umuntu yogabanya ibintu akoresha umugongo ibintu byo kunama yunamuka nk'urwaruka bigira ngo baterura ivyuma. Hari uburyo bwabigenewe nubwo benshi babihunga nko mu bigo biba bigenewe guterura ibiremereye mu majim hariho amashusho agaragaza uburyo utegerezwa guterura ibiremereye. Ikindi no hanura nko mu rugo ushaka guterura ibase ushaka guterura umufuka w'isima ariko ugerageza kwicara gasa n'usutamye ukadugana n'ico kintu kiremereye uteruye. Ntabwo ari byiza kunama ugondo umugongo ngo uterure nk'umufuka w'isima ugonze umugongo uri kurica umugongo wawe. Gufunga imigozi y'ibirato hari umuntu aba yiyumva ngo ari souple akagonda umugongo akunama agafunga imigozi nubwo bikora uwo munsi ntubabare n'ejo ntubabare ariko ari byo biri kuronona ku mugongo wawe. Kuvyuka abenshi nk'iyo uryamye ugaramye wajya kwikangura ukavyuka ubwo direct bira bita ngo abdomen ugekora exercice za abdomen bira bintu birica umugongo nubwo benshi batabizi. Ibyiza iyo uryamye ugaramye ukagira kuvyuka urahindukira ku ruhande ukavyukira ku rubavu hara ubukingiye umugongo wawe neza nta kibazo ubuteye umugongo wawe. Ku bantu udafite ubushobozi bwo koga amazi ava hejuru bahanura ko wafata nk'indobo canke ibase ukabitereka ku kantu bitari ugusabe kunama cyane wonamuka. Nkanasaba ko uwugize ikibazo cy'umugongo yo kwihutira kuza kwa muganga umugongo uravurwa ugakira ubuzima bukabandanya. Muganga Thierry ndagushimiye cyane. Nanje ndabishimiye ku kiganiro muduhaye cigisha kuko iyo umuntu adafise amagara meza ntaco yishikanaho kandi iyo umuntu ataco yimariye n'igihugu kirahombera. Murakoze. Murakoze namwe mwese mwateze yombi. Ni hano ikiganiro amagasoko y'ubuzima cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 2025 Kigarama umwaka wa 2019 kigaruki. Onazime dushimagize na kibateguriye ndabasezeye ndayifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel umunsi utwibutse ivuka ry'umucunguzi w'abizera. Ndabahaye irindi sango mu kiganiro gikurikira cyo ku munsi wa gatatu za wa bonane igenekerezo rya 20 umwaka wa 2020. Imana iduhana umugisha. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze Onezime dushimagize nonga cyusozera ano makuru muri Kirundi ariko murakurikira nkabashimiye mwebwe mwese mwayateza abiri bagenzanje umwese kushafashije ndabashimiye mwebwe ivyuma yari engineer Egide Mwemero ndamukengurukiye Hervé Uhire meje kushikiza ano makuru nkabanda basezeye nayifuza kugira umunsi mukuru mwiza wa Noel. Gihuza abavukiro n'abasi